Trop King ati Willow duha amakuru yo muri Vitaro asa muri Vitaro muriro niri kwaka batanguye entraînement kuri Tempete uyobega umukinyi wa Vitaro wari Yanga yarabasezeranye ariko biriya bintu Yanga yarabasezeranye ariko biriya bintu ubundi agize icyo twibutse hari ibintu biza bikaba ngombwa ko rimwe na rimwe tubivuga ko reka twigire muri presentation reka tubivuge ekipe yakorotse kuri Tempete myimenyerezo umukinyi umwe yambaye jezi ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ubundi yambaye Melody ubundi yambaye Barcelona ubundi yambaye FC Barcelona ukibaza ngo aba n'abakinyi ba Vitaro akuzina rya Vitaro barazi icyo risigura barabizi ko rero pre4 biriya bintu byamabaje cyane kubona Vitaro ni ekipe nkuru hano mu gihugu wapi kabisa nakunze kuba ndabivuga kenshi havuye inamba mu rugamba ni Vitaro ushaka kumbwira ngo ni umufana wa Musongati wabanje gufana Vitaro mbere yo kuvana Musongati warafanye Vitaro nimba udafana Vitaro ariko urayemera cyane nimwe muri ekipe ifise sekafani wacu utayikunda arayitinya nimwe muri ekipe ifise ayo mateka twese twarayize no mu bitabo anatsinda no munsi kumva ko Vitaro sinumva ko nubwo imigwi hano iwacu yo bikenya isika Vitaro baruza amafaranga yo kugura n'udukawushi aba bakenyi bambara mu gakaraza bari muri aka bakaza bambaye impuzu zisa cyangwa amashazibre ino kwa Grenoir nibiba ekipe nka Vitaro igiye guserukira muri muri CAF Champions League iratangura entraînement muri buriya buryo twabonye bino kwa Rukinzo nibiba les amis message ngozi umukinyi wese yambaye ibintu ashaka umengana ekipe ta organisation irimo president ari ku kibuga nabanye president bari ku kibuga ijya niyo promesse yabahaye Manara yabagira ati muraza muri Tanzania mutaje tubasange Tempete ariyo professionalism dukwiye kuzana ibintu bigatangura kuri twa tuntu duto tubona tuvuze abakenyi mwabonye abamenyereza bose ekipe ya Vitaro nta numwe ari kumenya kare mumenyereza abamenyereza bose bambaye ibintu kibazo none aba baje gukora akazi nivyo ni training chance ari impuzu zo myimenyerezo za sport ariko suno musi turumva ko Vitaro ari brand nimba uno musi Rukinzo twabasanga muri entraînement ni impuzu za ekipe nimba Flambeau du Centre nimba Aigle Noir uno musi Vitaro siyo yari gakwiye kuba yaratanguje bino bintu Vitaro muri le prefer ariko murimo kudukorera ibitameze neza kabisa niko nje byita na equipe igiye guserukira igihugu muri rya shusho igenda muri bujya buke ego biratawuritse bari mu preparatif no mukinyi no musaje gutegura na equipe isanze gute Kesi Jordan umukinyi wa equipe Aristote umukinyi wa equipe akura musura aba myimenyerezo kandi umuntu yazanye jezi ya Newcastle United myimenyerezo ekipe ya Vitaro arambara iyo Simba iyo Yanga nyine arayambara muri myimenyerezo ya Vitaro arabashobora kuba bumva tubivuga kavuga ati kombure muri ko muri rengagiza imigwi yacu bayo gute ariko nuko dufite uburero bw'imigwi myinshi hani wacu ongeraho kandi kiyo Vitaro uberutse muri bira badukoreye iri muri ekipe zakoresha amafaranga menshi ese kuri umunsi nimba bakoresha amafaranga menshi mu gihugu mugabo ntushiremo ngo harajamo budget kugura imyambaro abakinyi banje bazoba bambaye muri entraînement buryo ikinyamakuru chose cyo kwicisha kuri tele yanje entraînement basanga abakinyi bambaye dufate muri preparation uno musi ugiye ukagura mayo sivyo tuno dukawushi fuga ina company kana kakakorera impuzu naho zoba ipere 30 za mayo za entraînement birumvikana uko muri preparation ufise mayo 30 umuntu wese azoza gufata foto cyangwa umuntu wese azoseruka abona ati imyimenyereze irikiragenda neza atani cyo mubwiye umbwiye ati ino ni Vitaro kuko uno musi ari guca umunyamahanga ivire nko muri Kongo cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Tanzania bambwiye ati urazi rero ya Vitaro izokina na Yanga bafite imyimenyerezo ku musi wa mbere kuri Tempete tucayo duceyo bagaca kwereka ati niyo Vitaro ikirakora imyimenyerezo kabaye nuko rero reka twebwe twaje kuvuga ibya ari byinshi twagiye turavuga gukoresha imbuga kwindi bigiye bitandukanye iske abatanga makuru y'umugwi n'ibindi bigiye bitandukanye hari ama point imigwi myinshi yuriye ko ariko uno musi abantu bavyumva reka tuvuge Vitaro kwera yuko uno musi ni equipe igize gute ni equipe igezweho tuvuze Vitaro turavuga na Rukinzo ni equipe zigiye kuduserukira zigiye kuduza ibendera ry'igihugu cy'u Burundi mu makungu suno musi uramanuka nko kuri dufate Azam Complex Stadium nimba uza kwakora imyimenyerezo rimwe ukoroke kujya twababonye bibaza atamwambaro barakwata nimba si hari iyo myambaro bazoyikoresha entraînement kuri Azam Complex Stadium uno musi zo preparative ni zahirani wacu no musi rero nibaza ko
nagaciyemo ariko ni tumwe mu tuntu dukwiye gukosora mu migani wacu hari akantu ushobora gufata kari gato notama ibijyanye no gukoresha imbuga gutanga amakuru y'umugwi ibijyanye no kuvuga ngo n'uburyo ekipe zambara n'ibindi bigiye bitandukanye hari utuntu duto ushobora kwirengagiza ariko ugasanga uno munsi turiko turasa n'utugukorako kubaka ikibuga turazi ko bizimbye turazi ko biragoye ariko se nimba ukorera entraînement kuri tempete birakubuza gukora entraînement wambaye mayo za ekipe ntituri nyuma cyane ku buryo ekipe yo buri myambaro y'imyimenyerezo ntituri nyuma cyane muri ubwo buryo